Zaburi 118 umurongo wa kangahe 17. Sinzogira gute ariko murahumva ibintu jambo yawe. Iyi ni message nabonye mfise program yo kwigisha, hari kwigisha Simplice yacerewe iyo ari kwigisha ariko buri munsi uracererwa basha Imana. Ariko ndi hano nyene numvise imiri jambo ni Imana yamucereje kugira ngo ijambo mu gihugu. Sinzo ariko nzuba muri iri teraniro harimo abantu bafise ubwoba kushobora gupfa umwanya wose. Tekana, kuna kifo utadumu. Sema haleluya. Humura, ndaguhumurije. Ubwo bukene si ubwo kukwica, iyo nzara si yo kukwica, iyo ngwara si yo kukwica, uyo murozi ntazo kwica. Umva uri mu maboko y'Imana. Sinzopfa nzobaho. Sinzopfa nzobaho. Sikuvuga ko tutazopfa. Igihe gikwiye kigeze tuzopfa, ariko ntituzokwicwa n'abarozi kubera ko yarapanga ngo kango ndakica ngo ndagira uko nishaka. No, tuzobaho kugeza itariki n'umunsi n'umusegonda Imana yashinze ko tuzova ku isi, kandi tuzogenda turanguye ivyo Imana dutumye kurangura. Ntabwo munyumvise neza. Sinzopfa nzubaho. Umugambi Imana yakuremeye uzogenda ukoze. Iyi ni message yawe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi iyi message irerekeye n'abana bawe, irerekeye n'umuryango wawe, irerekeye n'abana bawe izobarinda, n'urugo rwawe izorurinda, n'abari ariko basha muri iri koraniro harimo abantu bakenyuka mu miryango yabo bakenyuka. Imana yakuyeho iyo mwemo mu izina rya Yesu. Umva kindi Imana ishizeho kuramba. Ni wakire kuramba. We Mana we uzosaza ugere mu zabukuru mugabo nuzoba wana ari umuntu asaza akamera nk'ikijuju. No mu myaka 80 uzobura umunyembaraga, uzogumana amakakama n'itoto. No mu busaza bwawe uzogumana amakakama, uzoguma uri nk'igiti gitoshe. Semeni haleluya. Ni wakire kuramba. Akira kuramba. Ari gihe umuntu asaza na famiye zikamurambira. Vuga ati umuntu arakara dukonsoma gusa nakibona. Umuntu agasaza kugera igihe asigaye atakibona akaba atakigenda. Oya, wewe uzogera mu 90 ugikomeye. Nabonye ibintu kuri YouTube, kuri Facebook, sinzigira ko ari byo cyangwa ari inkuru zo kuri Facebook. Ngo umuntu amaze yavutse muri 1800. Uyu muntu ngo ari cyariho. Umuravye ameze nk'agasizimu. Yavutse muri za 1800 wo mu gihugu cyahiga barashyize. Sinzi iyo nkuru abantu baba barayisomye. Muzi imyaka myinshi cyane. Asigaye ameze nk'akantu nyene ariko ari cyari. Nabwo muzosaza gutyo, mwebwe muzoramba, mwebwe muzokomera, mwebwe usogera 80 ugikomeye. Nkuko Mose yarambye ngo amaso yiwe niyigeze arabi ivyiciji, niyigeze acika intege ngo agabanuke ingomezi. Namwe Imana ibahe kubaho mu izina cya Yesu. Imana ibahezagire cyane. Mwanya urakwiriye, reka dukorera Imana duce dusenga. Muje gutora sibyo? Muje gutora bakuru b'umutumba. Muze gutora neza. Mutore yagiye nyene mubona bijunja n'ijambo. Ego. Mwari mwavyibagiye. Okay. Reka dukorera Imana. Muje gutora.